uno munsi ufise business physique twarabivuze kenshi no guteka tubisubiremo utegeza kwiyatonda yuko abantu abakiriya bawe ari abantu baba canke bakunda gutemberera muri ako kare kari located service yawe canke produit yawe ariko business yawe ni wayizana en ligne uzoronka abakiriya bo mu ntara zitandukanye bo mu bihugu bitandukanye mbere nabo kwisi yose so rero urambwira wo kuvyumva ariko why not kutangura ko developer surtout une présence en ligne cyane kwini wacu ntibiratera imbere cyane aho ubona ama entreprise arika afise une présence en ligne mugabo ugasanga mu bindi bihugu birateye imbere voilà kutandaza no girane kutandaza nko abantu bamenya iyo produit yawe so rero voilà ni différence novuga ihari entre physique et en ligne la présence en ligne ni kintu gikomeye cyane kuko gituma utusha abantu benshi batandukanye. Turi muri 2026 umwaka wazananye impinduka nyinshi cyane mu buryo abantu bakora mu buryo abantu biyumvira no mu buryo abantu borganiza akazi kabo so no musi muri 2026 koko nta ma business canke ubuzi goba buriko buradisparesa hakavuka ayandi ma business model mashasha abantu boba bakwiye guprêter attention muri kino gihe tugezemo. Iyo ni imwe mu topic tugira turabira hamwe no musi muri no video hama turaza kurabira hamwe kandi tuti mbega no difference hari ya business physique na ya ma business mashasha ariko aravuka muri kino gihe yo bari aya canke reka tuvuge tuti entre business physique n'ubuzi bushasha buri ko buravuka. So ni kuri We Talk Business, karibu guys nkibisanzwe muri kumwe na John ni kuri ibiganiro twama tubasangiza buri gihe aho dusanga tugurana ubumenyi ku matopic menshi cyane atandukanye tukaganira tukaraba ibintu vyogirira akamaro abantu. Nyimba uri mushasha make sure yuko ukora subscribe hama ikiganiro cyakuryohera usige like naco bitwaye ikibazo canke inyunganizi ni kwa kundi nyene muri commentaire nk'ubisanzwe twagiye. So no musi guys tugira turabera hamwe tutimbe koko nizihe business canke ubuzi buri kubura disparesa muri kino gihe tuvugana muri no deseni novuga turiko turajamo abantu benshi bashobora kuba tabibona cyane ni wacu muri Afrika muri rusangi wanashaka nino mu Burundi wacu. So rero izo business ni zihe ubuzi nubuhe business ya mbere guys nashaka abantu novuga biyumvire ko muraza kufasha muri réflexion kuvyumva muri commentaire umbwira uko byumva ariko cyari kibazo canke mugira icyo unyunganiye. Hariho business ya mataxi no musi hari abantu bafata amafaranga bagafata savings zabo canke ama credit kagura ari iyo modoka imwe canke zibiri akayishira mu ibarabara comme business kugira imubere nka business ariko ahonye hari kibazo kinca nibaza nti mbe koko iyo ufashe tel business model simvuze yuko iyo business model itigeze kubikora kera koko yarigeze kubikora ariko muri kino gihe tugezemwo uco wibaza uti du point de vue financier uco wibaza uti return on investment nzoyigira ryari, retour sur investissement nzoyigira ryari, inyungu nzoyironka igihe kingana iki. So sinibaza rero yuko retour sur investissement kuri business ya taxi ari ikirenga. Urambwira uko byumva je niko ndavyumva ariko all lieu jewe yaba ari jewe all lieu kufata iyo saving yanje nkagura imodoka nkagira taxi, why not utoyigira uti reka ndagire delivering service. Ushobora kubikora mu buryo butandukanye, soit kagura imodoka iri electrique canke voiture canke moto iri electrique ihuye na
na les conditions normales de température et de pression turimwo muri kino gihe. Voilà, ukazura delivaringa abantu, umuntu araguze ikintu kimukuriye à tel point ku isoko kanaka, ukakimushikiriza ku muhani wiwe cyangwa kuri adresse aba yaguhaye. Voilà, un business iri très simple ariko abantu batariko barabona kandi iri très faisable. So rero iyo jewe niko ndabibona, urahambwira wo kuvyumva. Hama business ya kabiri nagomba turabire hamwe guys. Uno munsi kandi hari abantu bashobora gufata ari izo miliyoni 15 akugurura ibutike akugurura ibutike comme business, mugabo still naho nyene nkibaza nti koko nyimba uguriye ibutike ufashize miliyoni 15 20 naho nyene ucabibaza uti retour sur investissement uzoyikora ryari, kuko ibutike canke magasin je sais pas, sinibaza yuko uri nk'umu jeune wifuza gushika kure, ko ça c'est un business model iri très adéquat ijanye n'igihe turimwo. So niko je ndavyumva. Par contre mfise proposition ku muntu mu jeune yo afise une telle idée. Au lieu yo kufata amafaranga yiwe atekana ugurura ibutike, why not to rondera quelque chose à faire en ligne, nakuvuga kandi kiri low cost, nakuvuga kiri à très bas prix kandi gifise na potentialité yo kukura d'une manière exponentielle. Nashatse kuvuga iki, uno munsi ushobora kuvuga uti okay, reka nugurure YouTube channel. YouTube channel ni imwe mu business abantu benshi batarashobora kubona cyane, ariko c'est très lucratif. Na cyane yuko twabonye muri video, hari video uraza kuyibona ngaha, twarabonye ingene ushobora gukora YouTube utirekana visage. So rero ukavuga uti au lieu d'investir ces 15 millions, reka n'investisse juste un tout petit peu ku kintu kizoshobora gukora d'une manière exponentielle. Cyo naco ni YouTube channel. Rero ushobora kuyikora ukifashisha intelligence artificielle et consort, ugakora ama video amukayaposta, contenu zawe zikarabwa, et voilà, hakaca havuka rero iyindi business muri yonye abantu benshi batabona, ariyo iyihe yitwa affiliate marketing. Affiliate marketing mukanya sanda igaruka ko guys, reka turabera hamwe iyindi business novuga ya gatatu ya kabiri, je sais pas, abantu benshi novuga sinzi sinovuga ngo bakora nabi, ariko uko bakora niyo apprécier bivanye n'inyungu bayibonamwo. Ariko sinibaza yuko uno munsi mu gihe tugezemwo kugira publicité kuri WhatsApp yuko ari ikintu kiri adéquat, ugasanga umuntu aradandaza ibintu mugabo arikagiriye publicité kuri statut WhatsApp, kuri statut Facebook. Ça c'est vraiment sinzi ukuntu ndabibona, urambwira wo kuvyumva. Ariko why not aulieu yo gukora muri ubwo buryo utokwidevelopa sur les réseaux sociaux, comme ça ukaza uragira featuringa ama produit yawe cyangwa ama service yawe. Nshatse kuvuga iki, urashobora gukura sur les réseaux sociaux, akazi kawe ukora misi yose nyimba ari ibyo byandaza, et voilà, ukama uriko uri filma cyangwa ukaganiriza abantu, mugabo entre temps uriko featuringa tes produits en ligne. No kuvuga aho nyine hahandi usanga rero ibuye rimwe gishe inyoni zibiri, bisigura yuko uraronka clientèle, ama deux, audience irakura, audience imaze gukura, ufise possibilité nini cyane yo kuronka abantu baza bakagira ama publicité kuri chaîne yawe. No kuvuga abantu mugira des partenariats, ugashobora kubamamariza. So rero iyo niyo novuga business imwe muri business ijanye n'igihe tugezemo ya ikigiri ahihuriye nimwe ya affiliate marketing. No musi rero si ngombwa yuko genda ubwira abantu ngo
hey guys ndadandaza ibintu ibi nibi kaze mungurire. No, ushobora kubabwira uti niwanzanira umukiriya uzoronka 10%, niwanzanira abakiriya babiri uzoronka 25%. Voilà, c'est ça l'affiliate marketing. Kugira icyo utanze, kugira icyo utanze ugira nawe ugira icyo uronke, abantu bakazana abakiriya nabo bakaronka, nawe ukaronka, tu gagnes, il gagne, tout le monde gagne et you guys both are happy. So voilà l'affiliate marketing navuga ijanye n'igihe turimo. Bisigura iki rero wowe nyimba udandaza amwe mu magaleri, amwe mu amaproduit yawe cyangwa amaservice yawe, gerageza kuadapta le système ya affiliate marketing. Niko ndabibona, urambwira wo kuvyumva muri commentaire. Voilà rero business navuga ya kane canke akazi novuga kagiye kudisparesa, nibaza kagiye kudisparesa. Ino cyane mbona bitari applica cyane, ariko turafise abantu benshi badukurikira bari muri Amerika canke Europe. Akazi kajanye na secrétaire canke mu assistant personnel. No musa ama entreprise menshi cyane muri Europe canke muri US ariko aralicensiye abakozi babo, ariko aralicensiye aba secrétaire, ariko aralicensiye aba assistant personnel. Kubera iki? Kubera yuko haje des intelligences artificielles zishobora gukora akazi kabo kose. Umu secrétaire cyangwa umu assistant personnel akora iki? Ajejwe kwitaba telefone, ajejwe hagize abantu bagutelefonye, ajejwe kuraba amantuze nyama rendez-vous fise, ajejwe kukwishurira ama email, ajejwe kuorganiza novuga ibikorwa byawe canke kuorganiza amadone, ajejwe guhamagara abantu nyimbara aba client, nyimbara aba prospect. Voilà, ako niko kazi ko mu secrétaire cyangwa mu assistant personnel. Ariko no munsi rero tous les entreprises zikomeye ziriko ziraapplica des intelligences artificielles, ziriko zirakora ako kazi kose. Araba comptable bariko baraba licencié, bariko rirukanwa mu buzi kubera iki? Hariho AI zibikorana. Kuvuga sanga AI iritaba telefone, irorganiza, irishura ama email, ikandika ama email, ikavugana n'aba client, igapanga ama rendez-vous. Voilà, ugasanga rero bivanye n'igihe turiko turajamwe, bivanye n'isi turiko turajamwe, ugasanga bugose n'ubuzi buriko bura disparesa. Iyindi nayo novuga ide canke ide de business ushobora kuapplika muri mu bikorwa byawe by'uno munsi. Ushobora kuvuga uti reka nkore ndadandaza, hari ibintu ndandaza kuri comme produit, reka nkore website, nikore website, hama nshireko produit wanje, comme ça les produits zanje zibe beaucoup plus viral. Entre temps rero turiko turavuga website, nagira ndakwibutse yuko iwacu muri agence yacu canke entreprise yacu turafise team y'aba developer, equipe y'aba developer ishobora kukorera ama website mu misi itarenga 2 guys. 2 jours tuhakorera website, hama ukaba satisfait, ikaba isa neza cyane, il est très bien optimisé, il est fully designed by our dev team, kandi ukayironka mu misi itarenga 2. So rero voilà, ushobora kuvuga uti ndagiye ndaronse website, ndashize ko amaproduit yanje. Birusha kwa kundi umuntu avuga ati reka nze ndaposta kuri WhatsApp, nze ndaposta kuri statut Facebook. Certes hariho abantu benshi bankurikira, ariko ifu yuko tuba novuga tujana n'ibihe tuba turi turajamo canke tugezemo. Mu gusozera rero nagira duse nk'abarabira hamwe yindi novuga idée de business ya nyuma ushobora kuapplika bijanye n'igihe turimo. Nongera mvuga nti okay, what's the difference between the physical business canke n'izi business model shasha turiko turajamo canke turiko turaronka? Uno munsi ufise business iri physique,
twarabivuze kenshi no guteka tubisubiremo. Utegereza kwiyatonda yuko abantu abakiriya bawe ari abantu baba canke bakunda gutemberera muri ako kare kari located service yawe canke produit yawe, ariko business yawe ni wayizana en ligne uzoronka abakiriya bo mu ntara zitandukanye, bo mu bihugu bitandukanye, mbere nabo kwisi yose. So rero urambwira wo kuvyumva, ariko why not kutangura ko developer surtout une présence en ligne. Cyane cyane ko ni wacu ntibiratera imbere cyane, aho ubona ama entreprise arika afise une présence en ligne, mugabo ugasanga mu bindi bihugu birateye imbere. Voilà, kudandaza no kugirane, kudandaza nko abantu bamenya iyo produit yawe. So rero voilà, ni iyo différence novuga ihari entre physique et en ligne. La présence en ligne ni kintu gikomeye cyane kuko gituma utusha abantu benshi batandukanye. So rero business ya nyuma ko bonus ushobora ko applica in this period cyangwa muri kino gihe tugezemwo, nta byinshi no ivuga ko, ariko guys, gerageza kumetriza l'intelligence artificielle. Niyo se turiko turajamwo ejo canke hirya ejo akazi no munsi wikora kora gashobora kufudika ego akiwawe naho katofudika mugabana bawe abuzukuru bawe, sinzi ico nababwira. Rero yari kuri We Talk Business guys, nongere ndabashimire cyane kuba mwabanye natwe, nkaba nizera neza ko tuzosubira mu kiganiro gikubikira. Turabakunda cyane, naho ubutaha. Ciao ciao, bye bye.